yisangira ugwaruka ku kivi mu ntara zitandukanye zigize Uburundi muri rwa rugendo inkebuzo. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi yarayaze n'ugwaruka ruriko ruritunganiriza imigambi biciye mu vyo rukora. Hari aborozi, abarimyi, eka mbere n'abandi bahingura ibintu bitandukanye. Mu ntara ya Ngozi umukuru w'igihugu yaragendeye Faju Company, ishirahamwe risanzwe rihingura amasabuni bita Omo, mu ntumbero yo kwitunganiriza akazi. Akaba yarabateye intege kuri ico gikorwa co kwiteza imbere. Ashitse mu ntara ya Kirundo yarishikiye kuraba intambwe ishitseko koperative y'akarorero irima ibitunguru. Ashitse mu ntara ya Muyinga yerekeza mu ntara ya Cankuzo yaribonaniye n'abarimyi borozi, nabo bakaba barima icamwa c'ivoka. Mu ntara ya Ruyigi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarishikiye ahari umurima w'inanasi, mbere mwene kurima akaba yararonse akaryo ko kuyaga nawe. Ngiye guheza primaire nshoboye kurima inanasi zishika ihegitari kubera nari umwana nyene. Ukiri muri primaire wari umaze kurima hegitari inanasi? Yego. Hanyuma aba bantu bose baha hafi baca baza kugura, abantu bagwaje bose nabona bacorira iwanje kurondera inanasi zo guhereza abantu bagwaye, hanyuma tangura kuza kundankura mu murima. Ca ndiga ngeze mu 10 baca bandungika inyankanda, ngeze ku hegitari zishika nka zitatu. Mvuyeyo nca ndarima nkwiza ihegitari 15, payeje ishizana ihiganwa. Izanye ihiganwa casanga ndagiriwe amahigwe, ndatotse ca ndateresha ihegitari zishika 35, kuko uyu n'umurima umwe, uyu mubona n'umurima umwe mu mirima indwi ifise. Burya hiyo inyuma mushitseyo hashajije nk'uku nyene. Rero ndiko ndaraba aho ngeze, nagize evaluation y'uwo mwaka uheze inanasi narimye mu mafaranga ya payeje zeze, ndamaze kuronka amafaranga angana n'imiliyoni 20. Rero ndabona maze gutera ihegitari nka 50, imivyaro zishika ibihumbi 70. Rero nkubu hamaze kwera nk'imivyaro ibihumbi 30. Naratanguye ndashora, ndabona ko shoboye kuronka ibihumbi imiliyoni 20 by'amafaranga y'amarundi, kuko inanasi mwimwe izo baraduhereza amafaranga 1000. Rero ariko ndabona ko nkubu gushika ku mwaka nzoba ntanguye kwimbura inanasi zingana n'ibihumbi 60. Kibazo ofise gusa ndabona ko ibihumbi 30 ku mwaka. Yego. Nakuvuga ko kwezi inanasi ibihumbi 5. Ndabona ko ndabona neza ko uyu mwaka zitarasabaga zikiruku, gushika ku mwaka nzoba ndimbura inanasi zingana n'ibihumbi 60. Urumva rero ibihumbi 60 je nkoresha ibiharuro ubwo nyene. Ubuvuze ko imwe igurisha 1000. Nukuvuga inanasi 5,000 ku kwezi ni miliyoni 5. Umva niwo mushahara uzohembwa miliyoni 5 ku kwezi. Ndabibona neza. Yego. Rero ariko ndiko ndaraba, ndabona yuko gushika ku mwaka ukuntu hota imodoka ngasanga hajya mu rurukiyo, ugasanga birabagoye kuhashika, bavuga ati ntibodevia, bavuga ngo imodoka iragwaye kubera bironka yindi mizigo. Ndabona ko gushika ku mwaka nk'ubu nzoba ndiko ndagorwa no kuronka imodoka ishobora kuzintwarira mu masoko. Ego biracoroshe, nabwiye ko ubu izimaze kwera mbona ko zikwiye nk'inanasi ibihumbi 30 arizo zamye nk'ubu ndiko ndestima. Rero wumva ko uzoba ahubwo ushobora kwigurira imodoka iwawe utagipakiza. Rero niko ahubwo nk'ico cutavuga uti umugambi wa mbere nzogura imodoka kugira sigara ari zijanwa n'iyi wanje, hanyuma ubugira kabiri uti nzozihingura shore ivyo nahejeje guhingura. Gutyo uzuriyorohereza, kuko umaze guhingura bica vyoroha vyose. No kuvuga maze kuja mu ihiganwa rya payeje, ikintu cagiye mu mutima cyane, nari namaze kubona ko imisozi imera, mvuga ati mpaka nshitse kwihinguriro.
mu Burundi ko ndakora ibiharuro iyo mivyaro ibihumbi 70 gushika ku mwaka azoba maze kwimbura inanasi mu 60 ndaziguje igihumbi nzoshobora kuronka miliyoni 60. Kuvuga ariko ubu ndatanga kuzanaje ndaraba kure cyane kuko mbona nabandi bariko barabijamwo ndafise umubosi uri unzewe tuvugana cyane nawe yarambuye ati muri Azamu inanasi imwe irashobora kubigurwa ibihumbi 3 by'amashiringi ubivunjije inanasi imwe nasanze icigwa ku bihumbi 6. Nukuvuga nyene ku mwaka nk'igihe mwomfadikiza nkuko mwanye mudufadikiza nkacando nkavuba nk'imodoka yo mu bwoko bwa fuso canke ikamyo kugira ngo ntihagire umwimbu ndamutoya ugwa hasi nzoba guhera ku mwaka ashoboye kuronka miliyoni 360 mu myaka 3 ihinguriro noshobora kugikora jewe atanu umuntu numwe berendinze gusaba ingurane. Urumva niyo mbona kazoza yawe ko tereza kugira ihinguriro ryawe kandi mu busanzwe wewe novuga nti ni wewe umeze nk'isoko ryaho nabandi bashobora gushorera kuko ubu abariko barabibona nk'uyu muntu ariko aro inyovu yiwe yicaye ngata na kimwe iri kwiramuha aho bukera nawaca ariko yigicigwa ati none mbura amahera ndabona aca agaca avuga ati nubundi ko atacu riko rakoresha inyovu ipfu muyingurira uheze irimire wewe cyanya akavuga ati urapfu mu nkotera mugabo arabona yuko harimwe amahera mwakare yahora abona inyovu kunyene ntari bwigira abona ko harimwe amahera nka nicigwa wewe wazanye nga ya rero nabajeje intwaro mwotagura guca mwigisha babose ntakira atarubukeza nonye hotel intege umugambi wa payeje nta kindi twawuzaniye twazanye kugira ngo uvyure ugwaruka bumve yuko umuntu atazotungishwa no kuronka akazi muri leta kuja mu biro uzosanga ahubwo basanga aribo bahomvye avuga ati twataye umwanya mu biro hasigaye hagenda abantu bamaze gutera imbere aha rero ni kubatera intege mutenge akarero mu bandi hanyuma payeje wewe nk'ubu urabona uri kuragaruza ivyo baguhaye nawe uce wokorera abandi hajya iyo usubije payeje ciho uwundi agahundi gushikaho ugwaruka rwose urugeze mu bigero ruzosanga rwose rufise ico rukora hanyuma abazovuka bazoca bavuka basanga hariho uwo mugambi sishaka kuzoherega payeje ntizohera kandi mukuba muza murokorera abandi abavuka bakura basanga payeje abavuka bakura basanga payeje gushika ku muhero w'isi. Makamba umukuru w'igihugu yaragendeye umurimyi mworozi akorera muri koperative Samuel Sihope bimwe mu byo bakora hakaba harimwo uguhingura umwuka ico bita gaze mu rurimi rw'igifaransa. Hano turaza kugira ngo tubereke ko bikunda kuko par experience uko twabibayemo hano rero je ndizige ko harimo amafaranga na basigura ingene bizogenda ngaha ujya mugambi murumva kuzotanga amahera menshi mu kibano no gwaruka rubirimo musanzwe rimwe no bworozi gituma buzana amahera umva nko bayo wimbuye uwo mwaka no mwaka uzoyimbura ayo wimbuye rero nayo ucakoresha ubundi bugambi urumva no mwaka uzoronka yandi ukagira ugakora ubundi bugambi no mwaka ukurikira nuvuga nk'inyuma y'imyaka 10 usanga wabaye miliyaride uharura ama miliyaride kuko handi haguma hazana na uko mukora n'indi migambi rero twe twovuga mu Burundi twacari ku mushike turiko dusitura umushike kandi gusitura umushike biragoyera cyane ko ari habatununguisha twe twaricaye umwanya muremure abandi bariko barikorera ubu rero twese dushaka kumera nkabo mugabo tutemeye gufata ingendo nk'iyo nabo bagize igihe twe twari dusaba ubu rero ifoko dutereza guhindura ingendo kugira rero duheze natwe tube abatunze nk'abo bandi rero ni byiza mwebwe ni nko kubakeza kuko muriko muratanga akarorero mwereka iyo biva ko kare benshi bari bazi nofuma ja kumuyaya nofuma ja kumuboyi nofuma mu mukarani nofuma mu mukonvoyere umukokayi umukomisionere nofuma ja gusumisiona amasoko ugasanga nivyo biguma umenga nivyo bikoreshejeho rero harageze ko bitangura kuza turiga ivyo duteza imbere twebwe nyene uyo mufasoni namwe mwe muri ko mukora ivyo rega no gutangura kwiga ibintu nk'ubu kavuga muti mbega aha ntitworangura amase nk'ubu wiyororeye atashobora kugira biogazi gacuvuga uti nane ndayamurangure ngende kwikorera biogazi waje nk'ubu nka mwaka gacuga cuvuga uti mwese rero abafise amase muyazane bikorera biogazi gacugira gaze ugurisha gacukora n'amase ugurisha abantu ivyo byose bitanga kazega n'ihinguriro. Ibururi
Ndayishimiye yabonanye n'urwaruka rukora ivyo gushushanya. Si aho gusa, urugendo inkebuzo rukaba rwaciye rubandaniriza mu ntara ya Mwaro. Ashitse aho yarabonanye n'urwaruka ruhurikiye mu makoperative amwe afashwe mu mugongo n'ikigo Payeje gisanzwe gifasha urwaruka. Yaragendeye kandi koperative ikora ivyo kubaza intebe, tanda, ububati n'ibindi, Atelier de Vision Technique et Service, aho ni mu ntara ya Karusi. Kera abafonctionnaire bahera kuri Jokomase Rap, none ubu nisigari Jokomase Rap. Vyerekana ko twateye imbere, aho urabona ko abo bateye imbere cyane ni turimo turasohoka ikindi kintu. Muri ko murakora rero muramuvuga tuzana icyambere tuzana icya kabiri icya gatatu, ibyo bintu n'ibintu bisanzwe. Yewe natangiye ndi mu mizimu gushikaho nzana agakoresho kamwe kamwe ndagira laboratoire gushikaho ndonka na desibilateur. Ni entreprise ikomeye, urumva wowe ucavuga ikinyene muco kujana ikinyene cyo kujana. Ibikorwa yakoze ni vyinshi, aho yagenda araca hose impanuro zitandukanye akaba yarazishikirije urwaruka mu bijanye n'ingene bobandanya bihangira imirimo, akabahanura kandi kurwanya ubunebwe, gutyo Uburundi bwifashe n'Uburundi buteye imbere tuzobushikire vyoroshe.